Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije, turaryohewe kandi gusubira guhura namwe muri uyu mwanya baca kiganiro twise Go Deep. Mu kirundi twasanzwe iryo jambo tworyita ko ari mu mizi. Mu kiganiro twinjira mu mizi tukiga igitabo canke sije runaka twatoye tukinjira mu mizi muri iyo sije, twinjira umurongo muri ibi bitabo tuza twiga ubu twinjira igitabo tugasigurirwa umurongo kuwundi. Ibitabo dufise biriko birigishwa ubu ni igitabo c'ivyahishuriwe Yohana tukigejeje hagati, kuko uno musi tugomba dutangure n'igice ca 12. Hari n'igitabo rero c'Abikolosayi naco turiko turiga. Tuguma tubatumirira ngo mukurikirane kino kiganiro kugira ngo mwige mwumve vyinshi tudahora dushobora kuronka akanya ko kuronka, ariko kandi tunabasaba ngo muze musangiza inshuti n'abagenzi nabo bamenye ko hariho ivyigwa nk'ibi turiko turakurikirana nabo babikurikirana. Ubwo rero turabahaye ikaze muri iki kiganiro c'uno musi. Birangoye kubabwira ngo ni episode kuko Go Deep duheruka ni episode ya 35, ariko turiko turiyumvira ingene twokorosha cane, ingene twovyita ibiganiro, kuko murumva ko ari ibitabo bitandukanye ku buryo uje ashatse kumviriza igitabo runaka bimworohera kugitora. Bivuze ngo nimwabona vyahindutse ingene twahora tuvyita ntibizobatangaze, no kugira ngo mworoherwe muje kurondera ibiganiro mu bironke vyoroshe. Umutumire rero ni Aime Kazimire Harerimana. Karibu Aime. Murakoze cyane. Muramahoro. Turamahoro, turashima Imana. Yego. Imana yaratuziganye, Imana yaraturinze. Yego. Turacari bazima. Imana nishimye cyane. Namwe turabashimiye kandi ngene mwitanga kugira ngo abantu bashobore gushikirwa n'ubutumwa bwiza. Yego. Kandi abantu bashobore gutahura ivyanditswe. Yego. Imana ibahezagire. Amin. Dusenge tuce twinjira mu mizi. Mana data wa twese uri mwijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kuri Imana igira neza. Ni wewe wamutugirira neza uko bukeye uko bwije, ni wewe uduha aka karyo kugira ngo dushobore gutangariza abantu, kumenyesha abantu ibi vyanditswe, kugira ngo abantu bashobore kubitahura, navyo bishobore kubatoza indero nziza, bishobore kubatunganya no kubashitsa ku kugororoka, kuko igihe kiri hafi. Urakoze Mana, udushigikire, ntaba ari twebwe ariko izina ryawe rikuru rishigwe hejuru muri vyose, kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Kati Murakoze, nkuko muhejeje kubivuga, iyi ni Go Deep ya 36 muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Twarabonye mu gice ca 11 giheze ibintu bikuru bitatu. Yego. Twarabonye Isirayeli ihanwa cane bikomeye. Yego. Turabona ivyo bavugishwa babiri bazorungikwa, ingene bazovugishwa n'ingene bazokwicwa, n'ingene kandi Imana izokongera ikabazura bamaze imisi 3 barishwe, bagaca bongera kuduga mwijuru abantu bose babaraba. Yego. Twarabonye n'ivyo amasigarira. Yego. Imana ishimwe. Amen. Ubu rero twagomba tubandanye n'igice ca 12, aho mu ntangamarara y'iki gitabo mu gice ca 12 gushika mu gice ca 14 tuzakongera kubona irindi huriro. Umwanditsi w'ivyahishuriwe Yohana afata ishimikiro mu ncamake y'ivyo amaze gutanga, maze nk'umuhinga agaca avyegereza mu buryo bunonosoye akabishikiriza. Muri iki gihimba rero tuza kubona abantu indwi baza gukina mu buryo bukomeye hagati muri iki gihe c'amagume, nabo bakurikira. Yego. Aba rero ubwa mbere turaza kubonamwo Isirayeli. Uhereye mu gice ca 12 guhera ku murongo wa mbere gushika kwa kabiri. Yego.
turabonamwo ubugira kabiri Satani uhereye ku murongo wa kabiri gushika uhereye ku murongo wa gatatu gushika ku wa kane. Ubugira gatatu tubona Kristo aboneka uhereye ku murongo wa gatanu kugeza ku murongo w'indwi. Ubugira kane tubonamwo Mikayeli uhereye ku murongo w'indwi gushika ku murongo wa 17. Ubugira gatanu tubonamwo Antikristo uhereye aboneka uhereye ku murongo wa mbere w'igice ca 13 gushika ku murongo wa 10. Bwa gatandatu tukabonamwo umuvugishi w'ibinyoma aboneka uhereye ku murongo wa 11 mu gice ca 13 kugeza ku murongo wa 18. Ubwa nyuma mu gice ca 14 tuhabona ivyabona vy'abayuda 144 uhereye ku murongo wa mbere w'igice ca 14 gushika ku murongo wa 5. Yego. Aha rero duhereye ku murongo wa mbere tugomba rero twinjire neza turabe ikintu ku kintu. Uherero ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kabiri muri iki gice ca 12 tuhabona umugore yambaye izuba. Umurongo wa mbere havuga ngo ikimenyetso gihambaye kiboneka mw'ijuru, umugore yambaye izuba, ukwezi kwari musi y'ibirenge vyiwe, mu mutwe yambaye igitsibo c'inyenyeri 12. Aha mu Kigiriki bakoresha ijambo rivuga ngo kandi hejuru mu mutwe yari yambaye igitsibo c'inyenyeri 12. Ikimenyetso mu Kigiriki bongeye ko ngo ikimenyetso kidasanzwe. Muga muri Bibiliya yacu handitse ngo ikimenyetso gihambaye kiboneka mw'ijuru. Kuri iri jambo gihambaye canke kidasanzwe mu Kigiriki hakoreshejwe ijambo rivuga ngo semeyon. Iri jambo rigaruka ibihetangabo 51 mw'isezerano rishasha, kandi ibihetangabo 48 muri vyo iryo jambo risobanuwe ngo ikimenyetso. Umugore yambaye izuba, ukwezi kwari musi y'ibirenge vyiwe. Ariko mu Kigiriki twabonye ko hari handitse ngo kandi hejuru mu mutwe yambaye igitsibo c'inyenyeri 12. Harabayeho ibisobanuro bitandukanye ku bijanye n'uyu mugore uwari we. Bamwe bavuga ko uyu mugore ari Shengero, abandi bavuga ko ari inkumi Mariya. Nk'uko twamaze kubibona, ibimenyetso vyinshi bikoreshejwe mu gitabo c'ivyahishuwe bifise inkomoko yo mw'isezerano rya kera. Kubera ko isezerano rya kera uko ryubatswe ryerekana rivuga ngo Yesu azoza, riramwerekana ngo uriya azoza. Ariko isezerano rishasha rivuga ngo Yesu ari hano, yashitse, ari hano, si wa wundi tukirorereye, si wundi azoza, ariko ari hano. Mw'itanguriro 37 umurongo w'9 kugeza ku murongo wa 11 turabona ikimenyetso gisa nico kijanye n'indoto za Yozefu. Yosefu igihe yarota yabonye izuba ryerekanwa nk'aho ari Yakobo, ukwezi ni nyina wiwe Rakeli, kandi inyenyeri 12 ni abana 12 ba Yakobo. Yosefu hamwe na bene wabo 11 basekuruza, ari kuri bo habonetse imiryango ariho kuri bo habonetse imiryango 12 y'Abisirayeli. Hano rero twovuga ko umugore yambaye izuba ari hanga ry'Abisirayeli. Isirayeli biciye muri Bibiliya yerekanwa ari umugore yarongowe
nk'uko tubibona mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 54 n'umurongo wa mbere, igice ca 66 n'umurongo w'indwi kugeza ku murongo w'icenda, mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya 3 n'umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 25, no mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Hoseya 2 igice ca 2 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 23, canke mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Mika 4 n'umurongo wa 10, no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 18 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18. Umurongo wa kabiri, kandi yarakuriwe atura akaborogo kuko akuriwe, atura akaborogo kuko aramutswe, ababazwa n'ibise. Kandi yarakuriwe atura akaborogo. Uyu mwana ni Mesiya, uwo bari baravugishijwe ko azoza avuye mu ihanga rya Isirayeli, nk'uko tubibona mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice c'icenda umurongo wa 6 n'umurongo w'indwi, no mu butumwa bwiza no mu gitabo c'ubutumwa no mu cete Pawulo yandikisha ishengero ry'Abaroma 9 n'umurongo wa 5, kuko aramutswe ababazwa n'ibise. Ibi bishaka gusobanura igihe kirekire ico Isirayeli yaciyemwo irorereye ivuka ry'uwo Mesiya. Amateka ya Isirayeli n'ay'umubabaro no gucugwa bufuni na buhoro. Nta hanga na rimwe ryababajwe nk'irya Isirayeli. Ivyizigiro vya Isirayeli niryo bakwe ryo kuronka uwo mwana yaraje ariwe Mesiya. Murazi ko Isirayeli yababajwe bikomeye n'ubwami bushika butanu, ubwami bw'Abamedi, ubwami bw'Abaperesi, ubwami bw'Abagiriki, Abaroma, bose ubwo bwami uko bwagiye bukurakuranwa bwagiye bubabaza cane ihanga ry'Abisirayeli. Ariko kandi Abisirayeli bama biteze gutabagwa, bama biteze ko Mesiya azoza akabatabara. Mu murongo wa 3 tuza kubonamwo ku murongo wa 3 n'umurongo wa 4, naho tuhabona amakuru avuga ku gisato kinini gisa n'ikibengebenge. Mu gitabo c'Ikigiriki, mu rurimi rw'Ikigiriki bakoresheje ijambo ngo igisato kinini gitukura. Mw'ijuru haboneka ikindi kimenyetso, igisato c'amahero gitukura canke gisa n'ikibengebenge, gifise imitwe 7 n'amahembe 10, no mu mitwe yaco cambaye ibitsibo. Mu gitabo c'iwacu c'Ikirundi hakoresheje ngo imigara 7. Mw'ijuru haboneka ikindi kimenyetso. Ijambo ikindi mu Kigiriki ni alos, risobanura ikindi c'ubwoko bumwe. Iki kimenyetso kiringaniye n'ikimenyetso c'umugore yambaye izuba. Igisato c'amahero, akaranga n'isobanuro y'iki kiyoka isobanuwe neza mu murongo wa 9 hamwe no mu gice ca 20 ku murongo wa 2. Naco si kindi atari wa mwasi wa kera w'Imana ariwe Satani. Niwe adondowe nk'ikiyoka gitukura canke gisa n'ikibengebenge. Ijambo gitukura mu Kigiriki ni puros, risobanurwa ngo gutukura nk'amaraso. Ijambo ikiyoka mu Kigiriki ni drakon, risobanurwa ngo urusizimwe rw'inkazi. Satani hano avugwa ko ari igisizimwe c'inkazi cuzuye ko amaraso
yabo cishe. Gifise imitwe indwi. Indwi ni igiharuro cerekana ibintu bishitse. Ijambo umutwe muri Bibiliya rikoreshwa mu kwerekana ko ari wo soko y'ubwenge. Hano Satani yerekanwa ko ari umunyabwenge, mugabo tumenye ko atazi vyose nk'Imana. Kubera ko mu bintu biranga Imana hariho ico bita omniscient. Mu buranga bugize Imana, Imana irafisemwo akaranga kitwa ko Imana ari omniscient. Ni Imana izi ibintu vyose. Ni Imana imenya ivyiyumviro vy'abantu bose. Ni Imana imenya ibintu vyose bibera mw'isi. Ni Imana ata kintu na kimwe ihishijwe. Ngaha rero Satani agomba kwigira umunyabwenge, nk'uko twabonye ko Satani yama agomba kwigana agakopya ivy'Imana kugira ngo ashobore kuzimiza abantu, kugira ashobore guhenda abantu, abantu bamenye ngo ni ubushobozi bw'Imana buriko burakora, ni Imana iriko irakora. Satani aragerageza agakoporora, ariko Satani ntazi vyose kuko atari Imana. N'amahembe 10. Uyu waba ari umurongo wakuwe muri Daniyeli igice c'indwi. Igiharuro 10 nico nyene cerekana ibintu bikwiriye neza. Ijambo ihembe ni ikimenyetso c'ubushobozi. Daniyeli 7 n'umurongo w'indwi n'umurongo w'8 n'umurongo wa 20 n'umurongo wa 24 muri iki gice c'indwi ca Daniyeli turabibonaho. Hano herekana ko Satani afise ubushobozi bw'intwaro. Mu mitwe yaco cambaye imigara indwi, canke cambaye ibitsibo indwi. Satani ntafise ubushobozi n'ubwenge gusa, ahubwo ni umwami w'ubugunge ku bantu bose bazoba baba kuri ino si. Ca giharuro indwi nano cerekana ibintu bikwiye neza. Ijambo igitsibo canke imigara mu Kigiriki hakoreshejwe ijambo rivuga ngo diademe, kandi rishaka gusobanura igitsibo c'umwami. Yesu wenyene yarivugiye ko ico gihe abantu benshi bazokurikira intwaro ya Satani kuruta gukurikira intwaro yiwe, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice c'indwi 13 kugeza ku murongo wa 23. Ndetse arerekana kandi ko mu gihe c'amagume naho nyene hari abantu batazokurikira intwaro yiwe, nk'uko tubibona mu vyahishuriwe Yohana igice c'indwi. Umurongo wa 4 nagomba ndagusabe udusomere Juste muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Yego. 12 n'umurongo wa 4 havuga ngo umurizo wacu ukwega ikigira gatatu c'inyenyeri zo kwijuru uzishiburira kw'isi. Ego. Ico gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira vyare, kugira ngo niyavyara kirotse uwo mwana wiwe. Igihe cose azoba avutse, mu Kigiriki baciye bongera kwaka kantu. Umurizo wacu ukwega ikigira gatatu c'inyenyeri zo kwijuru. Ijambo gusanzara mu Kigiriki ni suro, risobanura gusanzara hasi mu bugizi bwa nabi. Ijambo inyenyeri mu Kigiriki ni aster, kandi musobanuro ifobetse risobanura abamarayika bagumukanye na Satani bagaca birukanwa mw'ijuru. Twisunze ivyanditswe vyera, ica gatatu c'abamarayika mw'ijuru baragumutse, nk'uko tubibona mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 14 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 17.
no mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Ezekiyeli igice ca 28 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 19 no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka 10 umurongo wa 18 hamwe na Petero wa kabiri igice ca kabiri n'umurongo wa 4 no mu cete canditswe na Yuda umurongo wa 6 uzishiburira kw'isi. Satani n'abamarayika bakoranywe mw'ijuru baciye bateregwa hasi mu kirere. Uku niko gukorogwa kwa mbere mu gukorogwa kune kwa Satani dusanga muri Bibiliya nk'uko tubibona mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya 14 n'umurongo wa 12. Ico gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira vyare. Iri jambo ngo gihagarara rishaka kuvuga kiguma gihagaze kugira ngo niyavyara kirotse umwana wiwe igihe cose azoba avutse. Igituma Satani aguma ahagaze impande y'umugore yibungenze ni ukugira ngo acarotsa umwana ako kanya nyene yoba yavutse. Iri jambo kurotsa mu Kigiriki ni katafago, rikaba risobanura gutsonsomera biciye mu kurya. Intumbero ya Satani kuva imyaka yose yabaye iyo gusambura umwana w'uwo mugore. Uwo mwana nawe ni Mesiya. Bibiliya iratwereka neza mu vyanditswe iyo ntumbero ya Satani. Abeli umugororotsi yarishwe ariko Imana ikimusubiriza Seti. Intambara hagati ya Yakobo na Esawu yabaye igitero kizanywe na Satani kugira ngo Yakobo akugweho. Intambara yo gukuraho Mose umuvugishwa nta wundi yayizanye atari Satani. Hamani yagerageje kuzimanganya ubwoko bw'Abisirayeli kugira ngo bishobotse ntihasigare n'umwe. Satani niwe yagerageje ngo Mariya akoroke inda bitewe n'icagezwe ca Kayisari nk'uko tubibona mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 2 rimwe n'umurongo wa 6. Urugendo rwo kuva i Nazareti aja i Betelehemu yari ingorane ku mukenyezi yibungenze. Mesiya amaze kuvuka, Satani yagerageje kumwicisha aciye kuri Herode mu kumushiramwo umutima wo kwica abana b'abahungu bose bavutse batararenza imyaka 2 nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo 2 n'umurongo wa 16. No mu gihe Yesu yari amaze gutangura igikorwa ciwe ku isi, Satani yaragerageje kumwica nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 4 uhereye ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 11. Igihe cose rero Yesu yari mu gikorwa ciwe, Satani yama agerageza kumwica. Umurongo wa 5 n'umurongo wa 6 niwo turangirizako icigwa cacu c'uno musi. Ngaha tuza kubonamwo umwana w'umuhungu. Ku murongo wa 5 havuga ngo avyara umwana w'umuhungu, niwe azoragira amahanga ayaragiza inkoni y'icuma. Mu Kigiriki bavuze ijambo rivuga ngo azoganzisha amahanga inkoni y'icuma. Umwana wiwe arasahurwa ajanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Avyara umwana w'umuhungu. Mu yandi majambo twovuga ngo azana umwana w'umuhungu. Mu gihe c'Imana yo ubwayo, Isirayeli yavyaye Mesiya kugira ngo imaramaze umugambi wa Satani. Uburabuzwe nk'uko tubibona
mucete Pawulo yandikiye ishengero ry'i Galatiya 4:4 havuga mu gihe gikwiye kigeze niwe azoragiza canke azoganzisha amahanga inkoni y'icuma. Iri ryungane ryakuwe muri Zaburi 2:9 kandi rishaka kuvuga ivya Mesiya yaragiye kuza. Iki ni kimenyamenya c'ukuri c'uko uyu mwana w'umuhungu avutse ari we Mesiya. Hazoshika igihe aho Yesu ari we azoganza amahanga yose nk'uko tubibona mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Daniyeli 7:13 kugera ku murongo wa 14 no mu butumwa bwiza bwa Yesu yandikiye ishengero rya Efeso 1:20 kugeza ku murongo wa 22 no mu gitabo ca Filemoni 2 n'umurongo w'9 n'umurongo wa 11 no mu cete ca mbere ca Petero 3 n'umurongo wa 2. Umwana wiwe arasahurwa ajanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Hano Yohana yerekana ivuka rya Yesu akongera kerekana aho Yesu azoduzwa mu ijuru nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko 16 ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20, mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice ca 24 umurongo wa 49 kugeza ku murongo wa 53 no mu vyahishuro Yohana 1:6 kugeza ku murongo wa 11. Yesu yaduze mu ijuru kugira ngo yime ku ntebe yiwe nk'uko tubibona mu vyahishuro Yohana 7 n'umurongo wa 55 no mu cete Pawulo yandikiye Abaroma 8 n'umurongo wa 3 no mu cete candikiwe Abaheburayo 4 umurongo wa 14 hamwe na 9 n'umurongo wa 24. Umurongo wa 6 niwo tugomba turangirize ko inyigisho z'uyu munsi. Umugore ahungira mu bugaragwa afise ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburire imisi 1260. Umugore ahungira mu bugaragwa. Igihe c'ishengero kiboneka hagati mw'iyinga rya 69 n'irya 70 rya Daniyeli. Daniyeli 19:24 gushika ku murongo wa 27. Yohana arasimbika ikiringo kuko yamaze kukivugako mu vyahishuriwe igice ca 2 n'ica 3. Nk'uko twamaze kubibona, uwo mugore ni Isirayeli. Kuvuga aho Satani rero ananiwe gusambura burundu umwana w'umuhungu w'uwo mugore, yaciye ahindukirira uyu mugore nyene. Bishoboka kwemegwa ko uyu mugore ataba yagihunga kubwo gukiza umwana w'umuhungu kuko yari yamaze kwidugira mu ijuru, ahubwo umugore yahunze kugira ngo yikizewe ubwiwe. Ishavu rya Satani ryamye ryiyerekana ku bwoko bwa Isirayeli. Mugabo ubuho muri iyi myaka 3 n'igice y'amagume ya nyuma rizokwiyongeranya cane gusumba. Aho afise aba ahantu yateguriwe n'Imana. Imana yaremeye kuzozigama abantu bayo. Irafise rero ikibanza cabo c'ubuhungiro yamaze kubategurira. Imana yarazigamiye Abisirayeli mu bugaragwa nk'uko tubibona mu gitabo co gusubira mu vyagezwe 8 guhera ku murongo wa 2. Yarazigamye umuvugishwa Eliya ariko arahungira ku mugezi w'Ikireti nk'uko tubona mu gitabo c'Abami ba mbere 17 guhera ku murongo wa 2 kubandanya. Imana yararinze umwana wayo Yesu, Mariya na Yosefu aho bahungira muri Egiputa nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 2 n'umurongo wa 13.
ikibanza Isirayeli izohungishirizwamwo muri ico gihe ca nyuma c'imyaka 3 y'amagume n'igice y'amagume ntikiramenyekana neza, ariko Imana irakizi kuko yaragiteguye. Yamara Yesaya aravuga ivyerekeye igisagara ca Sera mu bugaragwa bw'i Mowabu ko ari ikibanza c'ubuhungiro, nk'uko tubibona muri Yesaya 16 n'umurongo wa 4. Sera n'ijambo ry'igiheburayo mu kibanza c'ijambo Petra ry'ikigiriki risobanura urutare. Urwo rutare ruherereye ku birometero 75 mu majepfo y'ikiyaga gipfuye cahora ari umugwa w'ubwami bw'Abanyedomu. Kiri kandi mu kiyaga cimbuka, mu kiyaya cimbuka cane ku nyitanguro ya metero 3800 uvuye ku kiyaga, kandi ushobora kuhinjira uciye mu kayira umuntu agenda akurikirana n'uwundi, aho umuntu yongerako intambuko zirenga 1000 kuzari zitegekanijwe. Ni kuri urwo rutare rushobora kuzoba aho kwinyegeza kw'Abisirayeli muri ico gihe c'amagume. Iminsi 1260, iki giharuro cerekana iyo myaka 3 n'igice y'igihe c'amagume. Muri ico gihe c'imyaka 3 n'igice y'amagume, Antikristo azoza yiyerekana ko ari umugenzi wa Isirayeli, ariko amaherezo azomwihindukiza muri ico gihe nyene agerageze kuzimanganya Isirayeli. Naha turangirije inyigisho z'uyu musi. N'ubu kandi kubizera hariho ubuhungiro. Nk'uko Imana yagiye ikinjisha, yagiye itabara abera ba mbere nk'uko twagiye tubumva badondaguwe. No muri iki gihe c'imyaka 3 n'inusu ya nyuma, abizeye Imana, abantu bakijijwe, ishengero ryakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, rikamukurikira, rikamukorera n'ubugingo bwabo bwose, bakamwizera, inkuru nziza bazoba bakinjishijwe bari ku bicu. Kandi muri iyi myaka 3 n'inusu, muri iki gihe turiko turabona ca nyuma, ishengero rizoba ryavuye ku bicu, Yesu yarishikanye imbere y'Imana, bari mu mazimano, banezerewe, ariko abandi bo bazoba bagowe, bari mu ntambara ikomeye, bari mu mwiza n'umuzitanya, baboroga batagira ikibatabara. Niyo mpamvu n'ubu dutumirira umuntu wese, igihe c'agahengekezi, igihe c'agahengwe kw'ishengero ry'abanyamahanga ni iki. Birakwiye rero ko umuntu wese akwiye kuza akinjira urugi rucuguruye, kuko urugi ruhava rwugagwa atawushobora kwinjira. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Amen. Hari akajambo muvuze mu kurangiza ikiganiro, aka kajambo Sera muse mugasigura ngo no rutare. Sera ni igisagara c'ubuhungiro, nk'uko twakibonye uwavugishwa n'Imana Yesaya yakivugishijwe muri iki gice twababwiye co mu gitabo c'uwavugishijwe n'Imana Yesaya. Hari akajambo umenga sinibuka ko ari Sera uko nyene ko bakanditse, nkunze kubona iyo umenga hariho amaverse biblike aherezwa n'akajambo nkako. Hari isano bifitanye ni n'aka kavuzwe ngaha? Bo sino bifatanya cane, kuko mu giheburayo iri jambo Sera ni jambo ubwaryo riri mu giheburayo. Muri ururimi rw'igiheburayo rivuga ngo ni mu kibanza c'ijambo Petra. Nukuvuga Sera ubwaryo risigura urutare. Mu rurimi rw'igiheburayo ni urutare. Mu kigiriki ijambo urutare bakoresha ijambo Petra. Mu kigiriki kandi urumva ko urutare ruratandukanye n'ibuye, kubera ko ibuye naryo mu kigiriki bagita Petros.
urutare rero Petra niryo jambo sera risobanura. Birashoboka neza kuko ntagenda serangura, ariko sera ni jambo ry'igiheburayo risigura urutare, Petra mu kigiriki. Ntaco tuzoraba kumbure umurongo uyu wo buherezwa naryo turabe koko twawugegereza ngo twumve isiguro muri uwo murongo riba iri jambo riba rihereje, twumve ko hari isano n'iri. Kumbure mu biganiro bizokurikira tuzogira ico tubivuzeko. Murakoze cane kuri uyu mwanya muduhaye, namwe bakunzi bacu mwadukurikiranye turabashimiye. Ntimwibagire gusangiza inshuti n'abagenzi iki kiganiro, mubatumirire, kandi umuntu yibagiye gufyonda kuri sabone nawe narabikora azobagize ico afasha. Twama twifuza buri gihe rero kumenya ngo abantu baravye ikiganiro bacakiriye gute. Ugashobora kumviriza ikiganiro peu importe umwanya uza kumara, mu vyo uza kuba wumvise uradusigira akaga commentaire tumenye ingene wacakiriye, namba hari ico udatahura na cone ukibaze. Umwami Imana nabahezagire.